none wewe nyamba uri umuco umurikira abandi ubona umuntu worongora ugende kuko mujana he hari umushinga wateka yigeze kuduhamagara kujya ndimbo nyene bivuga ngo twakuze atubwira ati imwe mwari mvye indirimbo ego ico gihe kweri ashamenga twari twabaye aba boss uko ahantu nyane yatujanye twaricanye tubona ko nyene ahantu hicubahiro twicaranye twatekana tubaza ikibazo ati igende muri wanye mwari mvye ubuzima naciye impamvu rero ubona umuntu muto ashobora kurondera Imana nuko azi yuko n'ivyo aza kujya mu ijoro biziga kuri yo kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda bugisi nisakaye nawe ivyo hinduka ukanyagirwa je kera ntaramenya Imana ego hari kumenya Imana no gutera intambwe hari umupapa ari kwakwana n'umugore bapfuye imbeba bari bicaye nko kunyene imbeba bari bicaye nko kunyene imbeba ijyaho mu nzu imbeba nyene ijya nyene jimbere Imana mfisha amashimwe mana ngushimiye ko wamaye umutwe urugo imigambi wariyo kugukorera ibindi bikaze inyuma icashira imbere mu rugo no gusenga tukigira hamwe n'umuryango kubwo hano twimukiye haraje umusuma uwo musuma rero tuzi ngo twugaye agapangu usanga yumva twakuntu uganye bakavuga atakwe nahanye kuririmba konyene birashobora gutuma n'amademon ahunga bakunzi ba televiziyo yanyu JCTV ariyo yacu turabaramukije tubahaye amahoro y'Imana nkuko mubibona uyu munsi kuri plateau za JCTV dufise abatumire badasanzwe abatumire bubahwa cyane je sanzwe nubaha reka rero atacina kina kimwe ndavuga atacina kimwe ndanakora byukuri manze ndabasabe buri wese atwidondore hanyuma turaheza ibindi muze kwimenya mu kiganiro akumbure mpere ujyo bwanje mbaze uyu mupapa mbona ngaha ego murakoze cyane akazina kanje ni Ntakirutimana Eric batazira Happy ego niyo gushima Happy ego niyo gushima Happy na Eric uyu munsi muri kuri plateau za JCTV mbega tubitege ko gishasha kimeze gute bishasha birahari ego ndazi abari ko radukurikirana no munsi Biraza kugenda neza cyane. Bo sanzwe ndababona muri nk'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana nyamba ntihenze ariko babivuga muri rw'ikirundi kandi nkabona muririmba mengo muri babiri gusa. Mbega mwabitanguye ryari mwavyumviriye gute? Bo tutaraja kure. Kumwidondoro wundi tutababwiye. Abantu benshi ndazi bamwe haramaze kutumenya n'abataratumenya ariko ko bataratumenya je nubwo navuze nitwa Eric uri ni madame wanje twagize groupe ijanye n'ivyo kuririmba tuyita Happy League ni Happy na Eric family n'umuryango n'abana tukiko turatoza baracari batoyi cyane muga mu misiri imbere muzobona indirimbo zabo rero niwo muryango uwo muryango rero urumva nkuko batanga uvuga ngo bishasha biri imbere kandi ndazi Imana idufashije bizo bari byiza cyane ego ndumva yuko uko musanzwe mukora ari ibintu bihimbaye cyane mbega hagati yanyu mwebwe babiri ninde yatanguye igikorwa cyo kuririmba watwagije nsubira inyuma gato ubwo umutwe yatakishuye wavuze twatanguye kuririmba ryari twibwiye igikorwa cyacu cyo kuririmba numva ko cyatangwanye n'igihe twakora ubukwe kuko ubukwe bwacu bwari bukozwe na concert y'indirimbo yego icyo gihe hari mu mwaka wa 2019 ngo niho twakora ubukwe ama groupe yacu cihera ngaho irabandanya
hama nishuye kuri ico hejeje kubaza ati mbega hagati yacu ninde yoba yatanguje kuririmba urumva ni nka twese hamwe twabitanguriye nka rimwe kuko Mahereye kuri mariage aracura oya ikibazo yabajije ati twabitanguye ryari kubitangura ryari biba birashika ugasanga iwanyu aho ruririmba kera kuririmba watanguye watanze ubundi wo mugabo wo kuririmba urumva ico kibazo kiraza kutugora kwishaka ko madame ntazije ukuntu natangiye kuko twahuye twese dusanzwe turirimba mugabo gusa madame naye sanzwe ndamunzi yasaga ko yaririmba mu Nyanzarake uko avuka Nyanzarake aho nyene none wewe wabumenye aririmba nawe usanzwe uririmba naye sanzwe ndirimba muri Muramba ico kibazo kiragoye kwishura okay ndumva birameze neza wambariye ko yitwa Eric akitwa Happy mbe mbaza imyaka ingana gute mu bakanye madame arazaravye imyaka igera kuri 5 imyaka igera kuri 5 ku bana bangahe babiri bana babiri Eric we urishimira kuba banye na Happy neza ndabyishimira nyene kuko yaho ntabyishimiye tuba turi kumwe ntibishika ntibabishika karaba hirya kumbure oya nawe yobyivugira kubera ko akenshi twebwe ntidushira ingovu imbere cyangwa ubwenge dushira gusenga imbere turafise icyo bita amasengesho y'umuryango adasiba buri munsi mu gatondo no ku mugoroba ibyo byo nyine byo bidufashije kubaha amahoro yego mande majambo mubakiye kuri rutare yego neza cyane hari indirimbo twaririmbye ivuga urugo bisaba ubwitonze no gusenga ku bantu baba bamaze kumva iyo ndirimbo wumvirije amajambo arimwe wihenze na gato ukavuga ngo gikoreshe ngo ubwenge iki niki ngo urarenze kurabona kenshi nk'iki gihe tugezemo ariko araba mariage menshi mugabo warawa izubaka ugasanga nyinshi zirasambuka baheze ibwirizwa sinzi impamvu urumva ni kibazo bisaba rero ubwitonze no gusenga ibyo bikomeye mu byo numva shaka iyo ndirimbo muyincishirizeho gato iyo ndirimbo madame Jimbere Imana mfisha amashimwe Mana ngushimiye ko wamaye umutwe urugo imigambi wariyo kugukorera ibindi bikaze inyuma icyo shira imbere mu rugo no gusenga tukigira hamwe n'umuryango iryo niryo shimwe Mana ngushimira amen urabona rero twebwe hano twimukiye haraje umusuma uwo musuma rero tuzi ngo twugaye agapangu usanga yumva ukuntu uganye bakavuga atakwe nahanye ubwa dusanga yiguruye neza yumva yinjiye rero urumva araza nyine akora ivyazi gusa araba mu rugo arabura ikintu yiba mugara arabona ko mu idirisha ataho yoca mu muryango ari akataho yoca acarigira ashasiga umuryango yuguruye neza aradushira kwa kabuye arigiye mu gatondo rero tuvyutse dusanga ibana bivye madame yari yasohotse hanze kubera ko hari umukobwa yari asize ibase hanze aravuga ati mwana mwasize ibase hanze none umusuma ntiyayivye we mu mwanya rero harageze akanya ko tuja gusenga tuca twiga iciko kivuga ngo kwizera donc kumva ko ibyo dufise atarebye iwacu mu mwanya urumva ico kigo cyadufashije cyane kumva ko ibintu byose tuba dufise mu nzu canke tuba dufise he ari Imana yabiduhaye cyo dusoma ukuntu Imana yabwiye Abraham imuzanira umwana wiwe Isaka amutanga ikimazi kubwo kwizera kwa Abraham aravuga ati ko atari umwana we wanje namuhawe n'Imana ndamushiri wa mumpaye yanduruka aramudugana kumutanga w'ikimazi mugaye Imana aravuga ati ndabonye ko byukuri wizera ikitirane ngo kugeza Abraham rero Imana hari gitugeza kugira abo kwizera kwacaho kuri cyangwa kugarukira kuko ivyo ndabivuze ko hari ngo nyinshi ziko zasambuka bibaye n'ibyo batunze n'ibyo bafise ugasanga umuntu aratunze ibintu mugabo yarabishize ku mutima cyane kuko ushira ku mutima ugasanga nibyo biko ratuma bariko barahukana hari umupapa ariko kwakana n'umugore bapfuye imbeba bari biciye nko kunyene imbeba bari biciye nko kunyene imbeba cyaho mu nzu imbeba nyene ijya nyene ubona ko jewe ino ari mu kubavu imbeba rero yazananye ino uku hariya madame nawe urana yicaye hariya ni mukuryo mu mwanya rero bariko barafungura umugabo aravuga ati bana yo imbeba nyene batibukira muri kuntu nyene imbebiza irabasanzaje umugabo atavuga ati imbeba izananye mu kubavu
umugabo nawe akavuga ati imbeba yazananye ngaha mu kuryo we yari batanga gushwana barashwana umugabo arashavura bashwanira iyo yaciye iyo yazananye wewe yazananye ngaha kandi wa mugore urasuzugurana nta kuntu we no kuvuga ko imbeba yazananye ngaha burya umugabo avuga ati uransuzugura acara mwiruka amwirukanye burya byarakomeye kugira amukuri wabo rero urumva rero iyo urugo habayo kumva yuko umenga uri umuntu w'umugabo ntushaka kumva yuko umenga wotunganye hobaho ubutungane hagati yawe n'umudamu wawe birangira mudahuje bikarangira ishavu kamere y'umubiri bikarangira mutandukanye none urwo rukundo rwatandukanije n'imbeba tuvuge ko bari bagubatse bikoresha ikisazi sinzi urumva ni kwa kuntu nyere kumva uyu udasenga erega urukundo kugira ngo rusambuke nuko hazi ikintu gikomeye gusumba icyatumye rubaho ego none nyamba rwasambuwe n'imbeba ntumva ko ari rwubatswe n'ikintu kiri munsi y'imbeba urumva muri ico gihe umugabo nkeka yabonye yuko umugore nkeka amusuzuguye nivyo vyivyo nyene urumva biviramo uko nyene gutandukana none mwe mwari erekeje kuvuga kwijanye no kwizera none ga Eric nkiyo musanga babibye ko kwizera ntikwari kwava kubura oya mboje si jya mbere batwivye tutarahimuka haraje umusomanya ko yakuntu inzu ubu tarayigira neza urayiheza aratobora atwara amabati ane akiyatwara kuko ko je ntari hagufi barantelefone bambwira ati burya bakwivye mugabo atanga kumbwira ati urumva bakwivye mugabo wakwivye twa tumuyikeka nabwo atoya mutamufashe biragoye ariko ko byagiye ntaco ndizera ko nzokongera kuronka ibindi uko n'Imana n'undi yarabimpa kubera ko burya ikintu je mu kuri kandi cyo gituma nkeka ubona uko kuntu nyene twimereye besha harige turiko dutembera ngo harige baza ko twatudafise n'abana bivuye n'ukuntu babona umenga turacara abajene mugabo abana turabafise uko kubagira je nk'umutware w'urugo ikintu cyambere nshira imbere sinshira imbere kumva yuko nokoresha kubahanuza amajambo yanje nshira imbere kubahanuza ijambo ry'Imana madama bafise bibiliya nanjye nkafise bibiliya tukaririmba kuririmba konyene birashobora gutuma n'amademon ahunga kuko kurimba birimwo gusenga birimwo ibintu byinshi rero urumva iyo ushize imbere gusenga biraguha kwihangana no gukomera umutima ugaca usoma rene ivyanditswe ukabona abakurambere bacu kuntu bizeye kandi ukumva ko ibintu ufise kuko nkaje wambaza ibintu ufise yo nabikuye sinokubwira ngo nabikuye ngaha mbona mvuka mpema sinomenya ngo byagenze gute je ndakunda kumva indirimbo zanyu umva indirimbo ziryoshe indirimbo zigisha indirimbo zubaka mbega wakenera kwiyunga hamwe namwe birakunda kwiyunga bo byogorana kubera twebwe dusanzwe dukora muga tugakorana n'ishengero niyo ari n'abantu badokeneye kudutumira ahantu bacha kwishengero barabandikira ishengero kandi amakete kandi twebwe igituma binagoye kubera ko kenshi twebwe nta musi mwe twigira tugira repetition oya none murimba gute ko namba murimba na bo urumva indirimbo twebwe tumaze kuyandika tuje muri studio kuyiririmba nta bintu byo kuzavuga ngo repetition rero urumva iyo ushizemo abandi bantu usanga bize birasaba ko uwo muntu ugira azomenye indirimbo mugaje yarige nka nubwo tuba twibereye mu nzu twijyamira tuvuga ati indirimbo iraje turirimbe ko twe indirimbo ziwacu ni indirimbo turinda kwandika tukandika amajambo rero kenshi kuko nije nkunda kuyandika aca mpagara madame nkabwira ati rabaye amajambo kuko hari gihe tuba twibaza ko bashobora kuba mu ikosa ugasanga tuyafatanya tumaze rero kubiraba ko biba byanditse ari lettre nini twe ubwacu ayo majambo kadutera ubwoba ati kumenga amajambo arakaze munga iri jambo twogira rikagira mbabarira amatwi gatoya ntacu uri kuko nyene ridukubise ko nabandi n'abazoryumva bazebumve ko ari ubutumwa bwo kudaca hirya no hino kubera ko hari ubutumwa ushobora kugira bwo kongenga ukengenga n'ubundi butumwa nyene urasako kwere dukunda kugira ubutumwa bwo kurasako jewe hari ndimo nigeze kubona indirimbo mwaririmbye mu Kiswahili bya musanze muri mbago indirimbo mu ndimi zingahe indirimbo zibiri ikindi ni Kiswahili hata na Kiswahili tunacho hata na Kiswahili tunapiga yani tunazungumza hata na mke wangu yani alizaliwa kwa Tanzania hapo sijui wapi yani kwa Kigoma kwa Kigoma huko yani ndio maana hata na Kiswahili tunagonga kwako ni wapi mimi yani nilizaliwa hapo hata Chibitoke lakini kule huko Makamba Nyanzarake ndio maana najua Kiswahili sana Nomba kose tujayo aya ibintu biraryoshe kandi birakomeye cyane hanyuma hari indirimbo nigeze kubona message je ndatangaza n'ukuntu mwandika indirimbo
gusa indirimbo nayibonye mu mengiri irimo happy yonye wenyene sinzi yandirimbo arayikunda cyane indirimbo ya message yari yanyirukanye yari yakwirukanye oya yaravyubahutse oya niyo nyirukana ahubwo wari wafatiriwe canke wari wamurekeye ijya message nyene numva yari yiwe akayitanga happy indirimbo nabonye ari wayirimbye wenyene wo jewe mpagatonya basi nkumviriza kumbere n'abantu bakamenya ko rya jujya ari iwawe rega hari abantu bumva nyene mengura ririmba mugabo kataya shareka iyi ni stage nta kibazo ego usigayo ngenda windonga ngwabantu barakugora barakwandikira ukankana kwishura wishuye naho ukishura haciye imisi hari n'inzuti nshura kandi warazisomye witwaje ngufise akazi kenshi iyi si irahindagurika abudaha umwanya uzobarondera abudaha umwanya uzobarondera bizazogira igihe nawe usubira kubarondera niyo si tubayeho ivyo nabishingira ntawe kubera ko twari ndimo twigeze kuririmba ijanye n'ivy'ubuzima je nangiye kurondera ubuzima harimo narayibonye ugenda urondera uronka natwe tuzogusengera umva rero hari igihe bishika ugasanga je nahise abantu vraiment baransuzugura kandi cyane je nigeze kuja muri korale barambwira ati je hajya uririmbe twumve ko je ndirimba ijwi rya base barambwira ati ririmba ndirimbye banyije bambwira ati ryo twijyawe ntirike turabona ko ritokongera muri korale bivaye n'ukuntu turyumva cyo gihe nagiye mbabaye cyane burya biri mu bintu byatumye nanjye vuga ati ni byiza ko nzogira umugisha gukorera Imana kuko gukorera Imana ni impano gusa suko kwegana n'abantu ngo twigwa dukwegana amashati iki niki narumvise mbabaye cyane mugabo abantu narabahariye kuko ni by'ijambo ry'Imana ridusaba rero reka ubundi hari igihe umuntu akugirira nabi hanyuma yaraba ikintu wapfuyemo agasigaye ariyumvira ngo iyo namenye kandi niko bimeze hari ikintu kibaho gishike kuri kino runaka hari igihe bari kukwemerera ugaca usanga bikubugiye kuririmbana na happy kumbere ngo ufise hariya ugasangana gutwara n'umwanya nariryo umusanzo mirepetera mugiye kujya Sere turafise akana gato nuko ani ndimbo zacu zose nizo katize karaziririmba kwereka umutamuzanye kasikiye karanarira yo mani bahaba imani babariye cyane tubabarire cyane nta kindi gihe tuzobikora ego je muzombwire yasinze nze kumwiramukiriza muhira tuganire n'umuhungu n'umukobwa n'agakobwa dufise kana tubira kambere n'agakobwa kakabiri n'agahungu wariza n'umukobwa n'umuhungu warize n'agakobwa niko kamaze guca ubwenge niyo mfura yitwa gute kitwa Hepirika umuhungu nawe yitwa Hepirike ni bwawe mu bwo wabo ibintu byanyu ni bya bindi nyene hahandi nyene mere nk'uri hano ngo intumbero ni ego mbega Happy hamwe na Eric ko uyu munsi basanzwe baririmbana barafise management uzogendera bahaje inyuma ku ndirimbo zacu hari igihe haboneka nk'umuntu akatubwira ati mugiye gukora karirimbo akira n'ibihumbi 100 muze kwangereza canke nimba mugiye kure mukoresha mu gace uzocura bari inyuma abantu indirimbo irimwo sponsor nka kantu nagatoye ko umuntu byandika hari inyuma twe nta sponsor navuga ko dufise kubera ko nk'ubu turafise indirimbo nyinshi ziba zikeneje ama video mugabo biba bitugora usanga nyine zicara uko nyine kandi abantu bakazikunda gusa mugabo tukanako tukabura ukuntu twazikora bivanye ukuntu muzibahereza ngo bazirabe kubera ko hari ukuntu tuyifuza hari nk'indirimbo ivuga uko twakuze iyo ndirimbo twayikoreye imakamba Nyanzarake byadusabye ko dukota imodoka turagenda turayikora turaheza turataha yaradutwaye amahera menshi kweri ibyo rero twe biradufasha gukora indirimbo nyine tukavuga ati iyi n'ubyo byogenda gute tupfa tuyibika hari imyaka n'imyaka mugabo tuyikorere duhita nk'iyi message nyine igenda uko tuyifuza tuyishaka nk'ubaro nk'indimbo ivuga iby'inyoni iyo ndimbo turifuza ko igukora ahantu bita mu kibira
iyo ndi muri batu kubera ko nyine tuba tunamenga byo twara uburyo bwishi imodoka ibiki tuvuga ati impera ni impera tuzoja guhiga ahantu nyine kuko nyine twumva imeze kuko ntitwaja mu burayi ngo bikunde ko ivuga ibintu byo mu burayi mugabo tuvuga ati base tujya ahantu hagomba gusa gatamaje muri jardin publique oya mu jardin publique niho wasa kwe kuko umva haramenyerewe twe kuzora indirimbo zacu ahantu tuba twagiye na message tuba twifuje gutanga birasa ko nk'ubu umuconga he ujumba cyo kimwe wa ruguru akaroro hari umushinga wateka yigeze kuduhamagara kujya ndimbo nyine vuga ngo twakuze atubwira ati nimwe mwari indirimbo ego ico gihe kweri bashamenga twari twabaye aba boss uko ahantu nyane yatujanye twaricanye tubona ko nyine ahantu hicubahira twicaranye twatekana tubaza ikibazo ije ndimo ni wanye mwari ubuzima naciyemo oya yarankoze kujya ndirimbo atubwira ko byagenze arotera inkuru aratuzimana ico gihe nyene naduha na kamverope gato turashima Imana nyene tuvana neza amahoro nubwo hari ibyo yadusabye tahurije ko mugabo ko mutashiye muri rimba nta Imana itogukura iyarege nta Imana itogukura ivuga gute oya iyo ko mutashiye muri rimba iyo ndirimbo nta Imana itogukura kugira ngo duhereze message icyo ntitwaciyumviye reka niyo ndirimbo muririmbyi icyo nkundira abaririmbyi umuririmbyi atitaye kibarabara yari kararaba inyuma acarimbaho gusamara ari bibi byo byereka umuntu ubuzima agenda acamwa nibwo akora mu indirimbo mu byaremwe mu byagenda aragerageza iyo message yo gutsitara aravye inyuma ikajamwe kandi umuntu akavyumva pe nari uri umuririmbyi jewe isa navyo nyene rimweri rudirimbira gatari natwe nyene twumvireyo oya jewe uyu munsi kubera yuko mubwari mu baje mu kiganiro murandirimbira jewe nanje umunsi munzo baririmbira nabasanze muhira ego ariko nanye sanze ndi muririmbyi mbe musengera muri eglise dusengera mu cyengo cyo Adventist umunsi w'indwi mu Ngagara Eric ikiganiro cyanyu cyava kiba kirekire asha uturese twavuga ndabaretse muvuga kagenda bwira uko tuba dufise byinshi dushaka akajambo wumva no bantakubagije wavuga naka bo akajambo utatubajije ariko mvuto gyo utavuze ego reka nibaze bega ndana madam araza guca yibaza akabaza ego bega wanya ni wanyu bega Eric kwereki uno munsi uri ngaha uno munsi ndi ngaha kubera Imana madame nawe niwe waze wongere wishura mbega happy kujanye n'igikorwa ukora kwipfuza ko cogera he kikagarukira he cifuzo canje cange ubutumwa ntanga nuko nipfuza ko buhindura abantu benshi na cyane cyane igihe tugezemwo nico gukangurira imitima ya benshi kuko abantu benshi navuga ko twazimye mu bijanye n'ivyamwe mu Imana yego ibibazo rero ishima abantu b'Imana ibibazo badashobora kwibaza abantu agiye icyo umuntu hari kigaragara inyuma ibibazo badashobora kwibaza yego kuko hariho byinshi mwari kwibaza mugaye ndatangaye impamvu mwagije ibyo bo ako by'ukuri uko bavuga ngo umuntu uko ari injwi niko bimuranga biraboneka nigeze guhura n'umuntu kandi abantu bose ntabwo uko bameze ariko baba uko bakora ariko baba bameze cyangwa aho bari baba bahamerita oya nigeze guhura n'umuntu umwe w'umu-Adventiste nashaka nyumve ntacyo icyo nzi nuko atanyubuka yego baduhuriye mu bisi hanyuma aba yambaye logo umupira uriko logo ya Adventist ntawe ntenze ko ari umudive mugabo nanjye nari umudive kiretse yo kuwe atabibona cyo kundi umudive mu bisi rero turatomboza yo kuntu abantu tutangana haba mu mutwe canke mu cyane go twari twicaranye mu bisi turi abantu bavyibushe gusa hanyuma ikibanza kibagiza turi batatu hinjira umwana muto azambwira ati mwana we uririhira canke barakurera ntiyatwishura urihira canke barakurera ntiyatwishura mugenzi we yinjiye ahita dushwanira mumubariza iki yabasabye lift amaje mu mesha remereye ati mugabo twari kubaza gusa nta birebire
ngo yango ntimarukiye kubimubaza mwebwe muri abashoferi imodoka ni kwanyu mwayiranguye tubabarire basi karagaciyemo kuduha imbabazi turagenda agumavuga wenyine mwibisi araduponda numva nyene ndabaye yatwimye imbabazi yagize iki rero sasa rero nanye ngenda mwataka bazi ikintu mwatakishije ibimuranga hanyuma rero mugaca muja ngaho mukabesha abantu ngo muri umunyuwize jewe ntabwo ndi umudive mw'uwo mwanya gusa nuko nabibonye we ko ari umudive kubera ivyo yambaye kambara n'ibintu bikuranga hama ngo uri umunyuwize none wewe nyamba uri umuco umurikira abandi ubona umuntu worongora ugenda uko mujana he iryo jambo risharira basha ryararyumvise araryumva riramushika twarinde dushika iyo tuja adasubiye kuvuga wagize neza kuko waramweretse wabaye kumukangura umutima we urumva yari yaturengeye mwe gushikaho no mu musemaza akazi kwima Ellen G. White hari amajambo yanditse mu gitabo cy'ivyizigiro bihambaye ngo mu gihe ciherezo abantu bazoba bihana ku bwinshi kandi babatizwa ku bwinshi mugabo batigira baheba bahora bagenderamwe bakiri mwisi abakizwa abayihana n'umuyoro mugabo bakizwa ni bake indirimbo ivuga ngo ijuru sinyabarega iteko rero ntazobona ijuru abantu benshi tayindirimbe sinararasindiri nubone basenga abimana ni bake kubera ko burya ngo gusenga bisaba by'ukuri ko ucika ku bintu byose wahora ugiramwe mu byisi imana akaba ariyo yikorera mugabo abantu benshi ubu urabona urasamara gatoyi agahuka no gukubita ikofi kandi wabona umenga mwese murabizera bamwe muko mufatira urugendo rwo kuja mwijuru urumva umuntu akija mu mubiri ijambo ry'Imana tubwira ngo igihe Stefano bamutema bwe musoye hanze iyo atora akabuye gusa gatoyi ngo abasubize yari kubabuza ijuru nimba twifuza ijuru bisaba ko tuzomanura amaboko mwe mu Imana kikorera nubwo twotukwa nubwo twohamwa kubera ko imbere harakaga gakomeye cyane hari ndimo twari mwe byabaye kuri Bartolomayo baramubaza urushato none twebwe ko dusike duhora n'utubazo duto tugaca tuja mu mubiri tukaka kugwana tugashwana tukagira iki tuzoshobora gute kwihanganira ibiri imbere aho bazodubage ibisumbi by'inshato kandi tutashoboye kwihanganira gusa ko umuntu akubwiye gusa wambwawe none gahirike wewe cyenda kubakije ku ruhande rwawe yego nk'ubu sero no kwizera kwawe wogira nk'abatoromayo bafata gute bo urumva ico gihe ntikiragira kuko barutoroma umujya mwaka yakanya yarafise Imana natwe mu masengesho dusenga dusaba mu Imana abwira za dushoboze kwihanganira ivyo bintu mugabo nk'utwo tuntu ivyo bintu duto nk'utwo genda shima Imana kumaze kubirengera untutse kankubita ahantu twaratuba umupapa umwe yarigeze gushwana mu rupangu abashwana avuga ngo yo bari jengo no nabwiye mwe n'urupangu ngo amwirukane ngo haba ndavuga ati nikuri si je mbabarira ugiye acinjira mu nzaza n'inkoni je ndinjira kwinyegeza kora kuno kugwana cyangwa gushwana nukuri je kera ntaramenya Imana reka hari kumenya Imana no gutera intambwe ntaramenya Imana by'ukuri naragwana narashwana mugamaze kwimenya mu by'ukwizera ndashima Imana ko nagenda atera intambwe buhoro ari abantu benshi bari banzi kera mugabo ubu bavuga ati vraiment ubu warahindutse kuko kera nabona warashavura nabi waragira iki iyo rero umuntu atagerageze ngo tsinde ijya kamera yo mubiri ngayihebe mu by'ukwizera nta ntambwe barate duhamagara abantu bose rero wariko rakurikirana kino kiganiro wariko rumbize kigana cyo muri JCTV uzocumba aze yumve ko nimba wumva kusenga hajya mu rusengero harimo imigwi harimo umugwi w'Imana kuko ngo mu ngoro y'Imana ngo Satana ashengerana nabo n'ubundi mugwi Satana abari muri bo ujya mugwi uzosanga uri mu bantu bose uri mu baririmbyi uri mu basiguzi uri mu baki hari abantu baza bicaye gusa ro gutera commentaire ngo nkujya siguye gute atacyune kimwe agenda atahanye uwo muntu ntamwe mu Imana imuri bose sabagendereka mwe mu Imana rero no muntu agenda akamenya cyamujanye mu ngoro y'Imana ari jambo yaje kuvuga kwaro ngo gukizwa ngo no gutera intambwe bitandukaniye hiryo cyane bo urumva benshi ugiye ukaraba wiki gihe tugezemo warasa kugira ngo narakijijwe bashara Mwanishima. Ukahagera gato mushavu. Ukumena umutwe. Kuko gisa iki ukimva none ubu wa muntu yekarambira kwa tujama. Ngo cumaza gukwizera nyamaza gushira hasi. Urumva rero none yarakijijwe by'ukuri. Ego nubwo yitangwa yarakije hari intambwe ataratera yo kwegera imbere y'ibirenge bya Yesu. Hari ikintu dusabwa. So gupfa kuririmba gusa. Rero njye namambwira abaje twe turi hamwe n'adamane gatuma tuvuga ati nukuri. Izi ndimbo turirimba. Bisa ko dusenga cyane. Kuko kenshi namaze kubona iyo twe dusohoye nk'indirimbo. Hage duhora n'igeragezo
by'amagwara ibiki tukavuga ati ibyo byose niyo nta indirimbo iri kirashika bisaba ariko dukomeze twebwe ako kana ka mbere karigeze gusha kagwa mu muriro aho hose harasha umva agira kuri dogere ya nyuma ico gihe n'ukuri umwana ugira kire ni Imana yatabaye aho kandi nako gatoyi gaheruka kubura impwemu kamaze 24 ko bakongera impwemu dukana apfuye tubona ko katazosura kubaho mugabe ibyo byose Imana yabikora yongera araheba rero ibyo byose byari ibintu byonyene bishobora kudukomeza mu byo kwizera gateye intambwe tugatandukana n'ivyisi tukubaho umuntu wese tukamukunda cyo gituma twema message wanadutanga dutanga ama message nyene akubita kubihe tuko tugenda ducamwo babo ko bagenda bamera nuko abantu b'Imana abageni ni bake Happy je ndakubarije gato mu ndirimbo zose umaze gukora indirimbo ikunezera gusumba izindi ni yahe indirimbo zose ziranezera kuko zirakunezera ko nizo ariko abana bose iyo bavyaye vyovyo hari indirimbo nyene usanga umuntu akunda iyo nyene rero niyo nshaka ariko nk'indirimbo ijuru sinyabarega nayize ko ibintu byinshi kuko biragoye kugira umuntu azoje mu bwayo bw'ijuru atarikoresha kuko nibihe byinshi umuntu nkuko umutware wanje bivuze acamwo bituma yokomera agatsimbatara cyane mu bintu byo kwizera kuko urabona umwavu nkuko igihe ndirimbo bivuga umwavu urashobora kuzana ibishishwa by'igitoki by'imicunge by'ibindi bintu gashobora gushira hamwe mugabo mu ijuru hazoba harimo kurobanura niyo mpamvu ari gusenga cyane indirimbo compagende indirimbo zanje canke zacu umutware ni azitunganya hama hakabaho gufashanya akambwira ati iri jambo two rigenza uku no ariko ruhare nyamunini ni wabitunganya ndirimbo rero imaze gufasha abantu benshi kandi hari abantu bashaka kubabona bekwiye kimidate kuri gitaramo ngo bababone ibitaramo twama tubigira muga twebwe nta bitaramo tugira bidafite intumbero kenshi tugira ibiteramo byo kugira twibuke abari munsi yacu abatishoboye ibimuga imfuvyo n'abapfakazi ivyo nivyo bitaramo dukunda gutegura kandi ivyo bitaramo tubigira uburyo canke ivyo tuzohabo abantu twaramaze kubirondera hakiri kare uwo musi akaza wari umunsi wo kubitanga twe nta concert tugira zo kuvuga aho kugira ngo abantu bagira ama concert ngo babaha amafaranga yo kuzokora ngo kuzosohora indirimbo canke kuzokora video ya twebwe Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo izohezagira ibiganza bikora twe turakora Imana igahezagira tukaronka kuno dushaka kwikora izo ndirimbo tutenze gutega amaboko okay shaka mu ndirimbo gatoya akaririmbo kavuga ngo ijuru sinyabareka hanyuma turiko turegereza umusozo w'ikiganiro cyo tumera nk'abarangiza ego kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda bugisi nisakaye nawe ibyo hinduka ukanyagirwa nawe ukoreye ku isi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera bose bapfa bagenza gute barondera bashaka bugisi ihemba zero namuhinga n'umwe wo kuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhahamira iby'isi akonsura urukundo Yesu adusaba agakunda busande caguye nubwo yoba atarayirangiza mbabarire ndamuciremo gatoya reka duce turirimba indirimbo ivuga ngo ikimenyetso ikijana niyo nyene ndonke n'indembo twagize complete yo urumva amajambo arimwo araremereye ngo isi hemba zero nta muhinga numwe kugenza gutyo kwibako harundi yavuze ngo
ndakubaza akabazo gatoya eh be ni kubera iki umuntu iyo amaze kuronka amafaranga menshi agatunga aca atangura guheba ivy'Imana ahanga guheba ivy'Imana nimba urabona ukenye mm. ukenye kenshi mu rusengero uzosanga barita ku Kenya vy'Imana cane gose usanga baramutora mu bikorwa by'ishengero wani mudiya kwanda rakubura urumva ugasanga ari tahe ivy'Imana muga amaze kuronka amafaranga kubaka impango akagura imiduga ukazosanga asigaye atonda nko mu masaha 5 saa 6 urumva bibiliya irabivuga neza ivuga yuko aho ubutunzi bwacu buri ariho n'ubwe aho n'umutima wacu sivyo none yego niyo mpamvu amaze kuba afise ubutunzi ngaha nta mpamvu nimwe kubwira iyo kwerekeza umutima we ku Mana abwerekeza aba yamaze kuronka bimwe yari karasabira kenshi impamvu rero ubona umuntu muto muto ashobora kurondera Imana nuko azi yuko n'ivyo aza kujya mu ijoro biziga kuri yo ategereza rero kwiba hafi none mu gihe umuntu ashobora kuvuga ati nubwo uvuga ngo ntizosubira kujya mu barabara arafise stock y'imyaka 5 yego iyo muntu yorondera Imana imufasha iki niho rero Yesu yavuga ngo kujya mu ijoro k'umutunzi ngo ni nk'ingamiya iciye mu zuru rw'urushinge ntibibaho niyo mpamvu biragoye cyane bisaba kugira ngo yaba nuko nyene Imana ifise ukuntu ikora imvura igwira bose umuntu agororotse asenga imvura igacigwira bose kandi yasenze wenyene ubundi bwobwo bose bareza mubi ahubwo wanashaka aca gutanga kweza kandi akeza imeze neza gusumba we wayisabye kandi we kubera yuko wayisabye ubona ko atana kimwe kizovayo urayishimira hama wawo ndirire gaca basha mvuge gute kugucura ku muvyimba akubaza impamvu wagiye gusenga ko we asenga adasenga aronka ashabona kumwe ngo ataye mwanya kandi abivuze omenga arafiserezo ariko kandi siko babiri ibi bitahuritse umuntu yiriko aragenda imbere y'Imana asenga kandi gusanga reka asengera wewe ivyo ariko arasengera ntabironke ko bikwiye mugabo wewe utanagiye ugacironka umusesekera gusumba wiwe ariko ngaho oca nsubira inyuma gatoya Abisirayeli bakiri iwabo bafatwa n'inzara muri Egiputa ingyawa zifise muri Egiputa ntabwo barabana ntabwo ryari hanga ry'Imana ngo hanga ry'Imana inzara yarifashe kugeza naho hazi inzara yitwa ikigoyi Bibiliya nikivuga bavuze ikigoyi ni yanzara ku buryo atakuvuga ngo uraza kuronka n'akantu na kamwe uvuga urajya rero Imana hari gihe ireka tugasonza abakorera Imana kugira ipime ukwizera kwacu mu rugendo rwacu kuko urugero rugendo bamaze nk'imyaka 40 bakubwira ko n'ikirato bakurana naco impuzu ntibahindura Imana bihano arabitangaza bikomeye cyane kubona ukuntu Imana yabanye nabo bakagumaye impuzu umwana yakorana n'impuzu ibirato ko nyene ntibagura mu gatondo kwari kuja gucakara mugaho bagiye gucakara igihe Yozefu yarapfuye ko Yozefu niwe ico gihe yabaha indaro ko yarashitse ibwami inzira yaciyemwe byarashitse arashika ibwami mugabo kubera nawe yari umwisirayeli arabavugira biragenda neza rero urumva Imana hari gire kibigegezo bikadushika ko tukanasonza rero umuntu asenga ashonje ntazagiri kandi ho nyene umuntu asenga ntakwe no kwiganyira ngo yo inzira yatwishe ngo bikini biki umuntu asenga ivyo ne bibi twe tubaye ku bwuntu bw'Imana Imana niyo itugaburira Imana niyo ituma tujya niyo ituma tubaho ikintu cyose nitutegeza gushira ibyizigiro ku mwana w'umuntu nk'akarowo nimba urumfasha udufaranga two kurya nkaca numva umenga ko butakitumpa karabaye isiragize oye kuba watuma yari yacishije muri we kugira atuma Imana rero yabikoze kugira bikunde burya twe natwe kuba turi nkungaho no munsi Imana uyu munsi yari yuzi ko tuza kuba turi ngaha kandi yari bizi kuza kudutelefona ukatubwira ati ngo dukore ikiganiro ivyo ndabikubwira kubera ko hari nabagiye badukoresha ibiganiro bataswe kudukoresha ibiganiro kubera ko babonye babipostinze ntibyaro nk'amavyuzi menshi mugabo igihe Imana izokongera kandi kabigomba ati dukwane ikiganiro izokushoboka nico gituma twe twizera Imana ikintu cyose bari bayagikuze yego jewe ico kintu mbwiye none uyu munsi kubera iki navunitse ukuguru kubera wavunitse ni byose kandi munsi yitavune kuvugura ikiganiro cyari kuba sindavyiba ngo se wari kuburi mu yandi magahunda ya nabise gahunda zishika nka zine vuga niyo ngenda mu gitondo nagaruka ku mugoroba umva Imana ngene ifise ukuntu genza ibintu kugira natwe tube twoshobora gushika ngaho kandi nk'umwogenda nkaca nkira oya urakira Imana byose uyo wizere Imana ni ikiza kandi ikiza ku mwanya wayo ntituyitegeka umwanya wayo ugeze urakira kandi kuba uri kurahema ukaba uri kuravuga ibyo byo nyene bimenyetso byerekana ko Imana yakugiriye neza mavuze ngo hari abantu bakoresha ikiganiro ntimasubira kwakoresha
shasi ndavyibaza aha twakira abantu bose bari ku oya ntihari ngaha zitandukanye oya ntabwo ntabwo uvuze ko ari ngaha twakira abantu bose bari ku ngero zitandukanye abakomeye abatoya abantu sinzi ko mwigeze kubona bagenda bafite ubuntu bw'uduri ndababona bagenda bambaye ibintu bimeze nk'imbeje mvuge gute by'akaranga n'abagabo nyambatari abasore babiri bayegerayo n'abaho bajya nyene wegeraho kandi ntibinyagaze abajya abahungu twarigeze kukodera ngaho kuri plataform ishaye barahicaye turakoresha kandi ubuntu ngo bageze kure ego oya arumva kugira ngo bakoreshe ngo muravugana oya twebwe natwe rero muri message dutanga nta bintu byo kugara birimo nta bintu byo kuvuga nk'ubu nk'akarongo nk'ubu hari abantu bavuga ngo kuvuga ngo mugiye mu biganiro ngo agiye kubacisha amahera twebwe hari n'abantu bigeze kuza baratubwira ati turifuza ko mwozoza muraturimba indirimbo zivuga uko tukabahembuka France uko twiga igikorwa turiko si cyo kurondera amafaranga ni igikorwa c'Imana cyo gukiza imitima y'abantu twebwe indirimbo yiwacu nubwo uyiposting ahantu hatandukanye he tuba twifuza ubwo kishika kure abantu bayumve kuko n'abantu baza ku mbuga zacu tuzishira ko kugira baze kuraba ubutumwa ntizishira ko kugira ngo bumve ko ngo batagiye ko ngo tuzotera inyuma cyangwa tudushaka ngo kubiteza imbere ko imbuga ya nyombere yacu n'ubutumwa message iyo dutanze ubutumwa tuba tuzi ko ari message duhaye abantu kandi turashimira Imana kuntu idufasha ikabushitsa kure biciye no mu bantu marahawe kaze kandi ngaha murakoze cyane wavuze ko hari indirimbo gira muririmbe ikompleta isinya bareka ikibazo cyanyuma ndatakibaza indirimbo nayo hejeje yego nakubiteko mugabo rero uramuhenda no erega no agumaririmba wenyine ucurindira cyo turimbana rero nanje akarefi nakibaza ikimenyetso kigaragaza ko kwisantari wacu ni bake bahanu bavukiye na muntu n'umwe arigera hagarika kurondera umuntu ahagarikwa n'urupfu hari umunsi tuzitahira iwacu tujanwe mu bibanza Yesu yateguye uku kwaba tirukana ibitubeshaho bizoba tubisezeye amini mbore tunashatse tuyiririmba je simvuka ngahe Bujumbura sinzi wewe aho uvuka reka nake singaha none no Bujumbura aje kuri iyi shuzima ndirimbo rero igice cyo ubuzima ngo ninganko cyane ubwira turo kuntu tubaho mugabo nta muntu umwe kibano yavukiye umwe wese kubw'ubuzima abandanya yiruka cyo gituma atamuntu akwiye gusuzugura ubundi kubera ko twese tubandanya twiruka uko kwiruka rero bari kwese tuguhiga ubuzima iyo twahuriye n'abagenzi bacu dukundane twubahane kugira tubandanye ahubwo dukomezanye kugurisha Kristo gatse tubone Yesu ata muntu yasambuye ubundi kuko twaruzuzanyije happy akajamba kanyuma akontu ariko aragukurikirana kajambo kanyuma nobwira abantu ariko baradukurikirana bwa mbere ndabashimire kuba badukurikiranye aho bari hose mu mihinga itandukanye kandi baho umugisha ama dukomeze gukomezanya nk'uko umutware yabivuze mu gushitsa ubutumwa kure tutishizemo yuko ngo tuba turondera amavyuzi canke kugera kure canke kuvoma oya gutanga ubutumwa kugera kure arimwe abantu ngaha usanga nk'ubu batoshobora kutubona live mugabo bivanye n'ibiganiro ukuntu twagiye turabihanahana hirya no hino bigatuma abantu bumva ubutumwa ego nta kajambo nawe ufise kanyuma akajambo nanje novuga ikintu cambe nuko mbanza kubashimira kuba mwaratwiyumviriye ko mukadutumira dushimira ni televiziyo JC kuko ko iririgize kabiri mutwiyumvira ko Imana ibahezagire agakurikira nuko nosaba abantu bose bari kuratwumviriza kubijanye n'ubutumwa dutanga tubucisha ku mbuga zitandukanye hanini cyane cyane YouTube barashobora kwandika Happy Family Senior Happy Family Senior wanditse Happy Family Senior ubona ubutumwa bwose dutanga kuri YouTube kandi burimo ubutumwa bwiza turifuza ko abantu bose baza bakabwumva apana kumviriza umudiho canke kumviriza amajwi kuntasona ahubwo wumvirize message irimo kubera ko abantu benshi uza gusanga wese afise icyo ashaka kuza gukuramwe mugabo twe tubipfuriza ko muja kumviriza message ubutumwa twatanze burimo nibwo gushobora kutugirira ikimazi nayo imiziki canke ibindi by'amajwi kuna soundinga burya amajwi
nka jewe ndiko ndavuga ijwi nta n'umwe avuga ngo afite ijwi ryiza canke afite iki umuntu arasama gusa kumva yasohotse Imana nimenye ukuntu risohora nico gituma rero umuntu atoja kumviriza ngo amajwi canke ikindi ahubwo yoja kumviriza message irimo ivyo mwavuze. Ndabashimire cyane, nizere ko nitwasubira kwakinira muzotwitaba. Yego tuzoza. Ego nshuti bakunzi mwakumva dukurikirana ikiganiro cyacu kirangiriye ngaha. Niwagira ico ugomba kuvuga kuri bano bantu b'Imana nabivuga koko niyo basanzwe baririmba bahimbaza, uraza kwisiga hasi muri commentaire. Bisigaye Imana hezagirane natwe, murakoze.